kuri uyu wa 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2020 niho inkuru y'umubabaro yazindutse isamirana yuko perezida w'igihugu yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania ariwe Benjamin Mkapa William yasezeye isi nk'uko byatangajwe na perezida w'igihugu ndetse no bushikiranganje butandukanye bwo muri ico gihugu, aho yavuze muri aya majambo John Pombe Magufuli. Mzee wetu Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amefariki kwenye hospitali Dar es Salaam ambapo alikuwa amelazwa. Ni waombe wa Tanzania tulipokee hili, na tumepata msiba mkubwa, na tuendelee kumwombea mzee wetu Rais mstaafu Benjamin William Mkapa ambaye ametangulia mbele ya haki. Ni imwe mu nkuru y'umubabaro, ni imwe mu nkuru iteye ubwoba, ndetse ni imwe mu nkuru yavugishije abantu benshi, aho ndetse abategetsi batandukanye abantu mu Burundi canke hanze yabwo bagerageje kugira ico banditse kugira ngo bagerageze guhoza imiryango ndetse bahoze na Tanzania, aho duhereye nka perezida John Pombe Magufuli w'igihugu nyene ca Tanzania yanditse ati nabo baje cyane n'urupfu rwa perezida Benjamin Mkapa yarongoye igihugu kuri Republika ya gatatu, nzomwibukira ku rukundo yakunda igihugu, gushaka Imana n'ibikorwa intererano mu iterambere mu by'ubutunzi bw'igihugu. Igihugu cyabuze umuntu ngira kamaro, Imana ibike roho yiwe heza, amen. Ariko si wenyene, ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye nawe yagize icyo yandika ku rubuga rwe rwa Twitter, aho yanditse amwe mu majambo ngira kamaro kandi yo guhoza abanyatanzania ndetse n'abarundi na Afrika yose. Yagize ati ndababaje cyane nibura rya nyakubahwa nyakwigendera Benjamin William Mkapa wabaye perezida wa Republika ya Tanzania. Imana ihe kwihangana umuryango kuri nyakubahwa Magufuli, abanyatanzania bose na Afrika ubuze umuntu w'agaciro gose. Ariko si wenyene gusa, na Raila Odinga yararongoye umugambwe ya wa ODM nawe yagize icyo atangaza, aho yagize ivyo avuga ati abanyakenya turacibuka ubuhuza bwawe n'inguvu mwagize na Kofi Annan na Bena Grace Makel mu gufasha igihugu mu kirosa amahoro inyuma y'uko amatora yabaye mu 2007 n'2008 yabayemwo imvururu ku rupfu rwiwe. Afrika yabuze imwe mu ntwari. Ivyiyumviro n'amasengesho yanje ni ku muryango, kuri perezida w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli. Uyu cyo kimwe n'abandi bagiye batangaza ubutumwa bwo kwihangarikisha umuryango. None perezida William Mkapa ninde? Perezida afatwa nk'umwe mu bana ba Julius Nyerere. N'umusi tugiye kuyagira hamwe turabira hamwe uwo perezida William Benjamin Mkapa, mbega ninde yamaziki mu gihugu ciwe. Gumana natwe ndagusaba ugiye kugira subscribe kugira ngo amakuru tukuha ubandanye uraronkera ku mwanya kandi ku gihe, kugira ngo bize biragenda neza. Perezida rero Benjamin Mkapa yavutse igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 1968, avukira yitwa Imasasi, za gukurira irupaso muri komine ya Masasi, intara ya Mutwara mu manuko bw'igihugu. Ku bavyeyi baciriritse batari bafise ubuzima burenze,
na gatoyi, yagenda ibirometero vyinshi cyane kugira ngo agere ku ishuri ry'abamisiyonari aho yize mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo itanu na kabiri. Afise imyaka 15 nibwo yagiye kwiga ku ishuri ry'abamisiyonari mu mashuri aho yagiye kwiga mu mashuri twavuga agera mu mwaka w'icumi muri form 4. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo itanu n'indwi yacaguriwe kuja kwiga ku ishuri ry'abamisiyonari rikuru rya Saint Francis College Pugu. Iryo naryo akaba ari ishuri ry'abamisiyonari ryari ishuri rikomakomeye cyane muri ico gihugu ca Tanzania ndetse no muri Tanganyika yose. Inzozi zuguheza imyaka 12 y'ishure, yiyumvira ko agiye kuba umusirikare, ko umwe mu ndongozi canke umwe mu bamwigisha yamuhinduriye akarere, ahubwo yaje kubandaniza kuri kaminuza y'Imakerere aho ayahejeje mu gisata c'icongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo itandatu na kabiri. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo itandatu na gatatu yaje kubandaniriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Columbus University aho yize ibijanye na diplomacy international affairs, akurayo impamyabushobozi ya master mu bijanye n'ububanyi n'amahanga. Niko kugaruka rero mu gihugu ciwe, yagiye akora ibikorwa bitandukanye mu gihugu aho yabaye indongozi mu bijanye n'intwaro i Dodoma administrative officer no mu bushikiranganje butandukanye yagiye arangura. Mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo umunani na kabiri yaje kuba umuhagarikizi canke se ambassadeur wa Tanzania muri Canada. Igihumbi kimwe n'amajana mirongo irindwi na kabiri naho yabaye ambassadeur wa Tanzania muri Nigeria, naho mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo umunani na kane yabaye ambassadeur wa Tanzania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko nyene yarasanzwe yarigiye ibintu bijanye n'ubuhagarikizi mu bihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko si ibi gusa, Perezida Benjamin Mkapa yarabaye mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo irindwi na kabiri umukuru w'ikinyamakuru ca Daily News akanya gatoyi, hanyuma aza kuba umwanditsi mu biro vya Perezida Nyerere aho yabaye n'umukarani. Uyu mwaka nyene Nyerere yamusavye gutanguza ishiramwe ry'ibinyamakuru vya Tanzania. Ikindi twovuga kuri Benjamin Mkapa nuko yagiye yarangura amaposti atandukanye mu gihugu ciwe, ndetse yarabaye muri manda zibiri zose mu bushikiranganje w'intwaro, haba kuri Julius Nyerere canke umwenyi yaje gusubirira mu mabanga y'umukuru w'igihugu, kuko mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo irindwi na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana mirongo umunani yarabaye umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga. Mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo umunani gushika mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo umunani na kabiri abaminisitiri w'itangazamakuru ndetse n'umuco muri kino gihugu ca Tanzania. Mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo umunani na kane n'igihumbi kimwe n'amajana mirongo 90 yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Tanzania n'amakungu. Mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo 95 nibwo yaje kwinjira mu mabanga y'ukurongora igihugu ca Tanzania. Vyari ibintu bitangaje cyane kuko yari intwaro tuvuga y'imigambwe mwinshi, aho yaje gutsinda amatora aza kugeza mu bihumbi 2005 aho yaje kwakirwa na Jakaya Mrisho Kikwete mu mabanga y'ukurongora igihugu mu myaka 10. Muri ino manda zibiri zikwirikirana kuva mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo icenda na gatanu gushika mu gihumbi kimwe mu 2005, tuvuga yuko yafashije cyane bivanye n'imfashanyo yagiye aronka ku guteza imbere igihugu ca Tanzania gushika no munsi ku ntambwe tubona kigezwe ko. Inyuma yo kuva rero ku butegetsi, Benjamin Mkapa yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye vyo guhuza ibihugu ibi na hariya, kandi yagiye yamagana mu bijanye n'agasuzuguro canke gukumira mu bihugu vya Namibia, mu bihugu vya Afrika yo hepfo. Ariko kandi yagiye afasha ibihugu kugira ngo bibone amahoro. Twavuga ko rumwe mu bantu bafashije cyane kugira ngo amahoro aboneke mu bihugu. Twavuga nko mu 2005
mu bihumbi 2007 amaze kuva ava mu mabanga yafashije cyane ku kwiyunga kwa perezida, ku kwiyunga kwabaye muri Kenya, ariko kandi yafashije mu 2015 nyuma y'uko hari habaye amatora mu Burundi kugira ngo amatora abantu babandanye babaho, yari yabaye umuhuza cyangwa se umufacilitateur, byatumye amahoro agaruka. Ariko ku ntwaro yiwe mu 2000 mu kwezi ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2000 habaye akavuyo twavuga yuko kasize abantu bamwe n'abandi batabona kumwe. Ariko nubwo biruko Benjamin Mkapa numwe mu ndongozi z'igihugu abantu benshi bibonamwo, ndetse abantu benshi bagenda bavuga ugutandukanye bamubonamo nk'intwari. Kugenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2020 nibwo vyemejwe yuko azofubanwa iteka mu Irupaso aho yakuriye mu ntwara ya Mutwara, aho mugabo nkuko azobanza kuba imisa yo kumunamira ndetse no kumusezera rwa nyuma bizobera ku kibuga cy'ubumwe kwigenga cha uhuru mu gihugu cha Tanzania. Benjamin Mkapa numwe mu bantu rero twavuga mu myaka yiwe yose yamaze yari umwe mu bakristu b'abakatolika, nukuvuga yuko atarindi dini yegeze ajamwe kuva agiye mu mabanga yiwe, kandi afatwa nk'umwe mu bana barezwe ndetse banashigwa aho kugeza uko tumubona bifashijwe na Perezida Julius Nyerere, aho amufata nka se wiwe. Akaba rero yabaye perezida agira gatatu tumubatwaye igihugu inyuma ya Julius Nyerere yafashije kuronka intare yo kwikukira, na Mwinyi yakurikiye uyu Perezida Mkapa yavuze mu 1968 gushika mu 2020. Reka tuvuga ati rest in peace ku banyatanzania bose, rest in peace kuri Mkapa, babandanye bihangana ku isi niko bimeze, aruhuke mu mahoro Benjamin Mkapa. Ibihe byiza mwese na gahwana.